Gutoboza amatwi canke amazuru nibisanzwe bikorwa kandi benshi babikora mu ngo zabo baravyikorera usanga bakoresheje ibindi bikoresho ushobora gutobora izuru canke ugutwi agashinge canke turya tuvisi nyene mugabo bifise ingaruka zimwe zikomakomeye. Ingaruka za mbere zishobora kuza ni infection hajya ahantu kuko hashobora kuva amaraso canke hatavuye n'amaraso hakabamo ivyo twita ama inflammation hajya hacamwo ama muscle izinyama ikibiribiri cyo ngaha canke mu mazuru bigaca bitera ama infection ku buryo inyuma yaho muzobona akenshi haca havyimba nuko hababaye inflammation igacijaniramwo na infection mbere biranaba compliqué ku buryo umuntu arinda no kuja kwa muganga byama byashitse kenshi bagashika kwa muganga akaba ariho tubitwararika tuvura ikiguma ugasanga hanavyimbye akanyama kamwe tubenza kugakata kugira ngo turinganire. Rero iyo ni ingaruka ya mbere ikunze kuba ku bantu basanzwe babikora kandi bakabikora ukutariko. Ndi naco ni ingaruka zindi na cane cane nko kubasanzwe batobora bitoboza ku mazuru. Ku mazuru hasanzwe hacamwo ivyo twita ama nerf menshi donc imitsi nsoza bwenge. Rero hari abantu bashobora kugira ikibazo cuko muri kwa gutobora izuru ugasanga hariho amaner amwe yabaye lese akagira lesion amaner iyo mitsi nsoza bwenge ikagira igakogwako ku buryo umuntu ashobora kugira naho nyene ingaruka za ibyo twita paralysie faciale kuko utodutsi nsoza bwenge dushobora gutuma haba kutaringanira neza mu maso ukabona umengo haraga paralysie ibice bimwe ntibigire sensibilité canke motricité bivanye n'ukuntu batowe kutariko na cane cyane iyo batoboye kuri cloison nasale amaja ngaha mugabo vyofuma batoboye ku mpande mugabo kuri cloison nasale oho hariho ama nerf menshi ahaca oho nivyo bikunze guca bitera paralysie faciale. Ikindi naco dusanze twibona no ku bantu b'igitsina gabo babikora. Rero erindi ngaruka idakunze kwigaragaza ku bantu b'abakenyezi bivanye n'ukuntu baba bakingiwe nivyo twita ama VAT vaccin antitetanique. Hariho abashobora kugwara tetanus itewe n'igikoresho bakoresheje mu gutobora kwa gutwi canke izuru. Buriya ibintu ama objet tranchant atobora uruhu ashobora gutera tetanus. Uretse ko abakenyezi akenshi usanga baratewe ama vaccin mu gihe c'imbanyi itwa vaccin antitetanique ama VAT bijya bibakingira kugwara tetanus. Mugabo abatazitewe canke abigeme canke abantu b'igitsina gabo kuko bataronka ibakoye kuziterwa biva n'igikoresho bakoresheje gifise ingese byashobora kubatera kugwara tetanus bigasanga ni ingaruka vuye kuri kwa kuntu batoboje izuru canke ugutwi n'igikoresho kitameze neza gicafuye. Mu gihe wumva ukeneye kubikoresha ntuvyikorere muhira kuko hari ingaruka zimwe zishobora kwaduka harimo ayo infection izo ngwara zindi zishobora kwaduka kuri ico gihimba cawe c'umubiri. Shika kwa muganga muri petite chirurgie bitaro byinshi bitandukanye basonzo banabikora.